Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. N'imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ubategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kwibanda ku makuru ateye ubwoba aturuka mu gisirikare c'u Burundi, aho hari abasirikare bavuga ko umwanya uwo ari wo wose bashobora kugumuka kubera amakosa akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi akora, aho abasirikare bafashwe mpiri na M23 adashaka kubabohoza, ahubwo we akabandanya kuvuga ko ari abarwanyi bareditabara. Abasoda batari bake yaba bari mu Burundi yaba muri Kongo barabona neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye iby'umusada bitamuraba, kandi bakabona neza ko intumbero afise atayindi uretse gusambura igisirikare c'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu abasoda batari bake harimwo abakoloneli ndetse n'abajenerali bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bikureho Perezida Evariste Ndayishimiye bivanye n'amakosa akomeye cyane amaze iminsi akorera mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu gihugu ca Kongo, aho abasoda b'u Burundi batari bake bamaze guhonera muri Kongo, ariko bikaboneka neza ko byose ari amakosa ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza no kugaruka ku makuru arabana n'aba basirikare 270 bapfungiwe mu Burundi bazira kwanka kurwana na M23, aho bo basaba ko barekurwa kuko nta caha bagirizwa kuko kandi bakoze akazi bari bagomba gukora, kandi bakavuga ko byanze bikunze intambara yo muri Kongo yabahekuye ku rugero rukomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu basaba urukiko rwa gisirikare mu Burundi ko rwakora ibishoboka byose rukabarekura amaze bagasubira mu mirimo yabo ya munsi ku munsi, kuko amakosa atari ayabo ahubwo amakosa ari abatwara igisirikare c'u Burundi ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye atugiye kwibanda ku biriko biravugwa mu gisirikare c'u Burundi, byose nyine ukabikurikira kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ukaba utarabyonda kuri sabone canke subscribe, akanika ko keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere gushikirwa nabyo. Benshi baribaza impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya guhakana ko abasoda bafashwe mpiri na M23 ari abasoda b'u Burundi. Benshi bakavuga ko ibyo ari byo byose Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakina n'umucanwa, kandi bavuga ko abasoda bafise inkoho atari kimwe n'abanyagihugu ku mwanya wose wose bashobora kumugumukana amaze bakikorera akantu. Ingabo z'u Burundi zafashwe mpiri na M23 zagize icyo zisaba imiryango mpuzamahanga nyuma yaho leta y'igihugu cyabo ibihakanye ikavuga ko atari abasoda b'u Burundi. Ingabo z'u Burundi zafashwe makekwa na M23 zasabye imiryango mpuzamahanga kubafasha gutaha ngo kuko leta y'u Burundi yabihakanye. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 28 ukwezi kwa gatanu 2024 nibwo abasirikare b'u Burundi basabye imiryango mpuzamahanga ikomeye kugira icyo ifasha bagatahanwa mu gihugu cabo c'u Burundi ndetse no mu miryango yabo. Abasirikare b'u Burundi bari mu burasirazuba bw'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye n'iki gihugu cya Kongo n'u Burundi yo kurwanya M23. Ni amasezerano yasinywe na Perezida Evariste Ndayishimiye na mugenzi we wa Kongo Felix Antoine Tshilombo. Nk'uko bizwi, aya masezerano yasinywe mu mwaka wa 2023 mu ntangiriro z'uwo mwaka. Ibikorwa by'ingabo z'u Burundi byatangiye gukorwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ahagana mu kwezi kwa 9 uwo mwaka wa 2023. Gusa urugamba ntirwasihiriye kuko mu mezi yakurikiyeho nyinshi ziciwe mu bice bya Kirorirwe, Mushaki na Karuba muri teritwari ya Masisi, izindi zifatwa mpiri
zikaba zigifiswe na M23. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu igenekerezo rya 2024 umwaka wa 2024 M23 afatiye abandi basirikare b'u Burundi mu gace kitwa Rukara nyuma yaho bagenzi babo bari kumwe babasize ku rugamba ubwo babonaga bari kurushwa imbaraga na M23. Aba basirikare b'u Burundi barimwo Ajida Chef Nkurunziza Richard yatangarije abanyamakuru ko yasize i Bujumbura umugore n'abana batatu afatirwa imushaki mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2023 ubwo yari yanuvunitse cyane. Yagize ati nafatiwe imushaki tariki ya 8 ukwezi kwa 12 2023 nari navunitse ndimo kugenda mbona hari abasirikare barambaza iyo bagenzi banje bari barangumana. Mugenzi we witwa Nyandwi Chrysostome ufise umuryango muri komine Ngozi intara ya Ngozi yasobanuye uko yafatiwe irukara muri ku kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ati nafatiwe aho bita irukara tariki ya 3 ukwezi kwa gatanu 2024. Twebwe twari imbere bagenzi bacu baragenda ntibatubwira. Kuri rukara niho hari habatayo. Dutegereza ko ariho bakiri dusanga bagiye. M23 niyo yahise itwakira ako kanya. Ahagana mu mwaka wa 2023 ubwo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabazwaga n'umumenyeshamakuru ikibazo cya M23 undi nawe yarabihakanye asobanura ko ahubwo ari abarwanyi b'umutwe witwaje imbunda wa Red Tabara bari kwiyitirira ingabo z'u Burundi. Iri jambo rya perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye rashobora kumukwegera akarambaraye kandi ryerekanye neza ko leta y'iki gihugu idafise kubohoza aba basirikare bari bagaragajwe n'ibinyamakuru byabashoboye kugira mu kike cya M23 wacumbikiwemwo. Umwe muri aba basirikare Ajida Chef Ndikumasabo Terence afise umuryango muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro yatangaje ko kubera ko leta y'u Burundi itabemera yifuza ko M23 yabashikiriza imiryango mpuzamahanga. Yagize ati ikibazo nuko numva leta yacu itatwemera naho ubundi bakadushikirije leta y'u Burundi hanyuma ukadushikiriza imiryango yacu cyangwa byanze bagerageze kureba uko baduha imiryango mpuzamahanga ikorana n'iyo mu Burundi. Ajida Chef Ndikumana Felix ufise umuryango muri komine Byanda mu ntara ya Bururi nawe yasabye ko imiryango mpuzamahanga ko yafasha gutaha ngo bitewe n'uko leta y'u Burundi nta bushake ifise bwo kubacungura. Ati ko leta y'iwacu itemera ko twaje ino nyinge mbona byanyura mu miryango mpuzamahanga ikaza ariyo idufasha. Twibutse ko amasezerano Evariste Ndayishimiye yagiranye na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yari afise agaciro ka miliyoni 5 z'amadolari y'amanyamerika. Ayo n'amafaranga menshi cyane, ariko ikibabaza abasoda batari bake nuko nabagiye kurwana muri Kongo batigera baronka kuri ayo mafaranga. Akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi bavuga ko byanze bikunze bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bikureho perezida Evariste Ndayishimiye kandi bakore ibishoboka byose kugira ngo barwane n'intwaro mbi iri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho bamwe n'abandi bavuga ko ibiriko biraba mu gihugu cy'u Burundi biteye ubwoba, kandi abandi bakemeza ko byanze bikunze abasoda atari abanyagihugu bato bato, ko bafise inkoho kandi ko izo nkoho bashobora kuzikoresha mu gukuraho ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ari n'amakuru ava mu basirikare bakuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi yemeza ko umwanya uwo ari wese ibara rishobora kugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibibazo by'intambara yo muri Kongo ni byinshi kandi abasirikare b'u Burundi batari bake baragenda babirenganiramo. Abasirikare bapfunzwe bagirizwa kwanka kurwana n'umuhari M23 basaba kurekurwa byihuse. Abasirikare b'abarundi barenga 270 bapfungiye mu ibohero rikuru rya Rutana bagirizwa kwanka kurwana n'umuhari M23 basaba kurekurwa bagasubizwa ku mirimo nk'uko bariko bararenganywa. Ni nyuma yaho bagirijwe icaha cyo kugumukana ababatwara mu ntara ya Kivu y'uburaruko muri Kongo mu kwaka kurwana n'umuhari M23, icaha bo bahakana bivuye inyuma. Mu ibohero rikuru rya Rutana hasanzwe hapfungiwe abasirikare b'abarundi bagirizwa
kwanka kurwana n'umuhari M23 muri Kongo. Abasirikare barumvirijwe guhera kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 27 gushika igenekerezo rya 28 Rusama 2024 na sentare ya gisirikare aho muri iryo bohero rya Rutana. Abasirikare barabajijwe ku cyaha barerwa cyo kugumuka kandi babazwa impamvu bagarutse mu Burundi kandi ata mpapuro n'uruhusha bari bafise rubemerera kugaruka mu gihugu. Abasirikare barababajije abacamanza ba sentare ya gisirikare uruhusha bari bafise mu kuja muri Kongo kurwana n'umuhari M23 bakagenda batambaye umwambaro uranga igisirikare c'u Burundi. Kuri ico kibazo ubushikirizamanza bwa gisirikare bwabishuye ko mu kubarungika bakwirikije itegeko ry'ababakurira. Ikindi abasirikare bashoboye gushikiriza nuko hari abasirikare batari bake barungitswe muri Kongo kurwana n'umuhari M23 kandi ariho bari bagiheza inyigisho za gisirikare kandi atanururimi rundi bazi kiretse ikirundi gusa, ibyaheza bikabagora gukorana n'abasirikare ba Kongo bambaye imyambaro imwe ku rugamba ariko badashobora guhuza mu ndimi. Ikindi nuko batari bamenyereye urugamba mbere bagatangazwa nuko bisanzwe mu ibohero abatazi uko bashikanyweyo. Abasirikare bakaba basabye sentare ya gisirikare kurekurwa bagasubirwa mu mirimo yabo ya minsi yose. Ibyo biruko mu gihe abandi basirikare batari bake bagirizwe imbohe n'umuhari M23 mu gihugu ca Kongo batabaza amashirahamwe mpuzamakungu ko yobafasha gusubizwa mu Burundi bakaja kuraba imiryango yabo kuko bavuga ko leta y'u Burundi yabihakanye ikavuga ko ari abagwanyi b'umuhari Red Tabara nk'uko umukuru w'igihugu yabishikirije ku igenekerezo rya 29 Kigarama 2024 mu ntara ya Cankuzo, aho yavuze amajambo yashavuje abatari bake bagahita bategura kwihora ku bategetsi babatwara, aho benshi bemeza ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye yabagiye guhura n'isanganya rikomeye cyane kubera amakosa yakoze kandi amakosa atababarirwa yo gusambura igisirikare c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.